Hello guys, muraho mumeze neza? Nanje ndi wa Mungu wanyu nonge kugaruka kugira ngo ndabashikirize ibiriko biravugwa mu gihugu ca Kenya, kandi nonge ndagusaba nimba wewe uri mushasha kuri no rubuga bandanya kugira subscribe na like hamwe na share kandi na comment nimba bidashobora kukugwa nabi. Uyu munsi tugiye kuvuga kubiriko biravugwa mu gihugu ca Kenya, aho ku munsi wejo itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2025 havuga ko hazoba imigumuko ya sabasaba. Iyo migumuko ni migumuko iba ikaze gose kandi yama iba buri mwaka mu gihugu ca Kenya, kandi cyo twongera dutandukire kubiriko biravugwa ku mukuru w'igihugu ca Kenya, aho bivugwa ko agiye kubaka urusengero ruvara amamiliyoni n'amamiliyoni, aho bavuga ko urwo rusengero ruzoruvara biliyoni imwe y'amafaranga y'amanyakenya, aho ni kuvuga mu marundi ni nk'amabiliyoni arenga 53, aho ibiliyoni imwe y'amafaranga y'amakenya mu matanzania hoho ni ibiliyoni 23 hamwe n'imiliyoni 500 mu mafaranga y'amanyetanzania. Reka tubandanyirize kino kiganiro ku munsi wejo, aho hazoba imigumuko yitwa sabasaba. Iyo migumuko nayo ikazoba mu gihugu cyose ca Kenya, aho buri umunyagihugu canke buri umuntu wari wese azoba yitabiriye ayo mandamano kugira ngo bashobore kuja mu mabarabara agiye atandukanye, amabarabara agize igihugu ca Kenya, kugira ngo nabo bagire ivyo biyamirije, ndetse n'abari mu mandamano bakore amandamano yo mu mutekano. Ariko bo bavuga ko bazoba bari mu mandamano bafise ivyo bahaye bariyamiriza kuri leta y'igihugu ya Kenya canke leta iyoboye igihugu ca Kenya, aho ayo mandamano yama yabaye buri umwaka, buri ku mwaka ayo mandamano araba mu gihugu ca Kenya. Kandi igihugu ca Kenya ni igihugu kirangwamo imigumuko canke amandamano buri gihe. Nta mwaka uhera mu gihugu ca Kenya hatabaye amandamano nk'incuro zirenga 5, kandi ni kuvuga mu gihugu ca Kenya buri ku mwaka nta mwaka numwe uhera igihugu ca Kenya hatabaye imigumuko nk'incuro zirenga 5 ku mwaka, aho iyo migumuko iba iri kuba ibintu byinshi birononekara, kandi amaduka menshi aribwa, abantu bagasahurwa amatelefone n'ibyo bafise, kandi haba amasupermarket akomakomeye mu gihugu ca Kenya aribwa. Ndetse nubwo haba hariko haraba iyo migumuko, aho abagumuka canke abagira imigumuko bobo babandanya bashikiriza ati bako bagira imigumuko y'amahoro, imigumuko itari iy'intambara, kandi bakabandanya bidongera igipolisi cy'igihugu ca Kenya ko kibafata nabi kikabasomborotsa, bagatangura kubatamo amakirimogene, bigatuma abanyagihugu bobo bakagira ishavu ryinshi cyane, bigatuma batangura kubatera amabuye, baterana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bigatuma bongera bagaturira amapine mu mabarabara. Ndetse nubwo ibyo byose biba biriko biraba mu gihugu ca Kenya mwiyo migumuko, aho abantu benshi amajana n'amajana, ibihumbi n'ibihumbi, aho bishobora gukomerekera muri iyo migumuko, ndetse abandi bakaba ibimuga ubuzima bwabo bwose, abandi bagafatwa bakarara mu busho bwinshi bugiye butandukanye bugize igihugu ca Kenya. Ndetse mutibagiye ko hariho n'abandi benshi bashobora kuhasiga ubuzima muri iyo migumuko, kandi n'inzira karengane nyinshi zirahasiga ubuzima, ndetse n'abandi arizo nzira karengane zikahakomerekera muri ico gihe, aho bobo usanga bavuye mu buzi canke yariko aridandariza utwiwe, ugasanga ahitanwe n'amakiromogene canke agahitanwa na y'amasasu ya plastike. Iki gihugu ca Kenya ni gihugu tubayemo, ariko ni gihugu kigumamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho usanga umunyagihugu avuze ati agomba aje mwibarabara kwandamana, bitegerezwa kuba ategerezwa kubishitsa. Ni gihugu camamo imigumuko buri gihe, aho ku munsi wejo hategekanije imigumuko mu gihugu cyose, ndetse no mu ndongozi hariho abamaze kugira ico bashikirije. Mu minsi heze hari n'umukuru w'igipolisi aheruke gushikiriza, aho buri umunyagihugu wese azogerageza kwegera igituro cy'igipolisi, aho yatanze
yatanze itegeko akavuga ati bazohite bamurasa urusoro ku mvo z'uko azoba aje guhungabanya umutekano w'ibituro vy'igipolisi. Ariko nubwo yashikirije ivyo, abanyagihugu benshi baragerageje kwiyamangana ivyo bintu canke kumuyamiriza ko ivyo bintu bitemewe n'amategeko, ari uguhonyanga agateka kazina muntu. Kandi no mu ndongozi zimwe zimwe zariyamirije iyo ngendo yo mutegetsi yashoboye gushikiriza ivyo bintu ku mamedia agiye atandukanye ndetse no ku TV akomakomeye agiye atandukanye. Nuko rero abantu benshi hamwe n'indongozi zigiye zitandukanye bariyamirije ivyo bintu vyashikirijwe n'uwo mutegetsi. Reka ikiganiro cacu tukibandanyirize aho mu bivugwa ko Perezida William Ruto agomba kugurura urusengero ruvara amafaranga y'amashiringi y'amanyakenya ibiliyoni canke arenga umuriyaridi umwe w'amafaranga y'amanyakenya. Ayo mafaranga umuriyaridi umwe w'amanyakenya uyasize mu marundi ni hafi imiliyaridi 53 canke zirenga, aho uyashize mu mafaranga y'amatanzania hoho ari imiliyaridi zirenga 23 n'imiliyoni amajana 5. Ubwo nugo rusengero rugiye kubakwa anzwe haba Perezida w'igihugu ca Kenya, aho na Perezida William Ruto asanzwe ayoboye igihugu ca Kenya nawe yagize ico ashikirije ku mugaragaro ndetse no ku mamedia agiye atandukanye, kandi yanashikirije avuga ati jewe sinshobora gusaba imbabazi kuko ngiye kubaka urushengero aho dusanzwe tuba, ariko nubwo biruko ugo rusengero ngiye kugubaka mu mafaranga yiwanje naho bihuriye ni taxi ry'umunyagihugu, kuko jewe nsanzwe nemera Imana kandi ndumusenzi. Ni nayo mpamvu ngiye gukora igikorwa c'Imana nkubaka ingoro yayo. Ariko kandi nubwo biruko abanyagihugu benshi baguma bamagana iyo ngendo canke ivyo bintu umukuru w'igihugu ca Kenya yashoboye gutangaza, aho bobo babandanya bavuga ati ntihari bwagereka akora ibintu nk'ivyo oni, aho gukora ibikorwa biteza imbere igihugu canke bishobora gutuma ubuzima bw'abanyakenya bishobora kuba bworoshe, aho umuntu ari wese ashobora kuronka ico yifuza ku mahera afise. Nubwo biruko babandanya basemerera nareka iyo ngendo, ariko Perezida wewe abandanya atangaza ati jewe sinshobora kureka gukora igikorwa c'Imana kuko nanje sanzwe ndayemera, kuko sanzwe nemera Imana. Ivyo ni bimwe mu byo umukuru w'igihugu ca Kenya yashoboye gushikiriza. Kandi reka mbandanye ndabashimira kuko igoro mubandanya kugira mugata umwanya wanyu mugashobora kumviriza ibiganiro vyacu kuri runo rubuga. Kandi nongere ndagusabe nimba wewe ukiri mushasha kuri runo rubuga ushobora kugira subscribe na share hamwe na like na comment nimba bidashobora kukugwa nabi, irango dukomeze kugira umuryango rugari, umuryango wagutse, kandi ikiganiro kigiye ko ushobore kuba mu bambere bashobora kucumviriza. Kandi ano makuru ariko aravugwa tuzoyabandanyiriza ejo mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.